ndi mu buntu bwawe sinyekeranya urukundo rwawe rumara imbeho imbabazi zawe zinsangahuri wanyujijishimye n'umunezero kukugira Yesu vyamaze inyota wambereye intsinzi n'igitandara mbe ninde yankunda nk'uko ubikora nta nshuti zoronka ingana wewe nta nshuti zoronka ingana wewe. Kuku les amis, hope ko meze neza murere hose abari kubuzi abari bava ku mashure abari ko baragenda kubuzi ko twese turahatandukanye nizere ko meze neza mwese ndabaramukije nkuko mubibona ni Anilor ndababwira kandi weekend nziza muryoherwe abaje gusenga muje gusenga yes tubutsa kandi bataragira subscribe muyikore nama like yanyu turakeneye nama share yanyu nama commentaire merci ko muza kubikora. Rero uyu munsi nagira ibibakwe kandi dasanzwe nkuko nabandi bababwira sinigera negirije umuinvite wanje umuinvite wese mba mfise abari udasanzwe kuri jewe faut pas négliger hein numwana mwiza ndiko ndamwita umwana waje gusanga ari umumama navyonze mugabo yamara uko ndamubora je mbona ari inkumi nziza tekereje basha tekereje cyane reka tumwakire aratubwira byinshi kuri we tumumenye bon hariho byinshi nanje ntazi nizere ko tuzakumana natwe kugira ngo twese tumumenye twumve wariwe turakwakiriye mademoiselle. Murakoze. Nitwa bande? Nitwa Deborah Shimirimana. Ego. Usanzwe ukora iki Deborah? Deborah ninde? Twibwire nyene tukumenye kandi tukuzi twene kumenya. Deborah ni umunyeshure akaba n'umuririmbyi kazi ahimbaza Imana. Nivyo navuga kuri jewe. Ego. Urivukana? Oya mvukana n'abana benshi tuvukana turi 10 nkabangira 4 mvukana benshi turako kubegera muri 10. Ego. Ugira kangahe Deborah? Ngira 4. Igora kuze cyane arashize ko cyane baje birakomeye donc ufise batoyi bawe ugira 4 ufise batoyi bangahe? Batandatu. Bimeze gute ko ufise batoyi batandatu? Biraryoshe gusa nyene babigoye bivaye no kuba bangana. Wowe bangana gute kuri wewe? Kuri jewe harimwo abakuze mbwa harimwo n'abandi batoya cyane urumva biba bigoye kubajera mu gihe nyene urumva bari bato nivyo nkaho birakugora donc nkubu arigiye akora akantu kacuvuga ati ndamukubite ndamugera urabakubita birashika ukabakubita nyene ukabasabizwa kubita mwana. Yego birashika kukumva umwana yakoze ikosa uramwereka ko yakoze ikosa swati mu kumukubita cyangwa mu kumuhanura nivyo. Wowe kikwangukirana ikintu gukubita? Oya kenshi sindabakubita kenshi ndabahanura nyene cyambura umumama nyene donc mu yandi majambo uri mukuru w'umuntu wumva uri responsable donc sinzi birakuremera? Oya ntibiremereye hari igihe bikuremera n'igihe wumva nyene biryoshe. Yego. Basha murantu gaje nimba ndiko ndamubaza ibije nta mutwe wanje mfise hagiye mpani imve ngere bimeze nkavuga none kugira mutwe bimeze gute nkimve no mukubita twa turatembera mugume ngo je twama tutemberana ngene kweta mfise sinzi. So Deborah wavuze ko uri umuririmbyi a part y'uririmbyi nta kindi kintu nyene ubu ufise gukora n'uririmbyi gusa uretse kwiga? Ikindi nkora nuko nigisha ndumwigisha w'abana muri eglise. Nibyo novuga niyo mpamvu bikorohera kurera abatoyi bawe numva ko n'abandi mwishengero benshi. Yego. Niyo mpamvu vyoroha batakurimba ryari Deborah?
natanguye kuririmba muri 2015 yego natanguye kuririmba byatanguye gute donc turakene tubwire Deborah yamenye gute yuko donc afise iyo talent ndetse talent yo kuririmba byaje gute cyangwa n'umuntu yakubwiye ati David tubwire ngene byagenze donc nakatemoyage nyene tubwire ngene vyagenze ico gende bukana nifise 12 nari muto rero narakunda cyane kuririmba gose ahantu hose ndi nandi kunda ririmba bantumye ko botike nagenda ndaririmba ahantu hose nashobora kumara 30 minutes ntaririmbye hama numva yuko mengo biri muri jewe numva mengo ndabikunze numva mengo nivyo bintu vy'iwanje nshobora gukora nshobora no kubamwo hama ndatangura ndaririmba mu ma group coge narimvye muri group yitwa Revival Team ndaririmba yarandeze baranyigisha ibintu byinshi gose ntari nco genda bimenya hama ndatera intambwe ndagenda kuririmba no muri eglise yego donc ubu rero uri muri chorale yego ubu ndi muri sengera he sengera muri quartier 5 mu Ngagara eglise yitwa Jesus Grace Church ndayibona umu leader mbere ko bavyita nuko nyene bavyita umu leader ndi umu leader nkaba n'umuririmbyi nyene byose uratese uramaze gusohora indirimbo Deborah oya nta ndirimbo ndasohora basura vyimirije ho novuga yuko ndavyimirije yego donc urafite ivyanditse ndafise indirimbo nanditse niyo kwiye utaragisohora kubera ko nararonka uburyo bwo gusohora izo ndirimbo mu yandi majambo tumenya ko Deborah arakeneye uburyo yego bashe nibaze ko muravyumva musupporting umwana yavuze ko akuze je yavuze ko akuze cyane mugabo nakuze cyane arakeneye gufashwa arakeneye ubufasha donc nta management ufise kurumva ntavyo urinjiramo cyane yego cyane nta niyo nashaka ndayishaka urashaka kutayishaka uvuga ati je ndakeneye umuntu afashe nyene supporting muga nta bintu vya management nkeneye iki hari abantu prefer ivyo oy yego bariyo mugabo kuri je bibonetse ni sawa urayishaka nizere ko hari abantu hajya bakora baza kubona bakerebutse cyane umufate umwana mumufate dushigikirana manda bivuga turashigikirana ejo muzobona abana bari mu bintu ngo ngo wa mwana twara tumubona ngo mwishengero ngo nevya none mutabashigikiye bigende gute ntaco hama Deborah rero nize ntambamya cyo kuri umunyeshuri yego birakorohera uri muri chorale turazi ko amakorale afise ama règle donc ama loi ndetse amategeko cyane sinzi bagendera kubera koroha Deborah kuva ku ishuri kuririmba kwifatikanya byose biroroshe biroroshe ariko ubunye ntivyoroshe kubera ndi muri classe igoye isaba gukora ubu rero biragoye cyane ko nshobora kuva ku ishuri nkaja muri repetition kuri eglise gusa ndagenda ariko si nka kare donc birumvikana ucufata umwanya munini cyane kuriga utegura ibiki Deborah wibona hehe mu myaka iri imbere mu myaka iri imbere nibona ahantu nanje nzoba ndiko ndasohora indirimbo z'iwanje zifasha imitima ya benshi bagahinduka bakamenya Kristo yego nivyo numva nifuza imbere y'iwanje byo numva yuko ngomba na cyane cyane aho nyene bagiye kubaza impamvu wumvise ko woja muri ntuziye muri gospel kubera ko ufise tano yo kuririmba avuga ati je nkene kuririmbira nyene iki kintu cagusunikiye kumva ko woja mu ndirimbo mpimbaza Imana ni kubera yuko ico gihe naronse abagenzi basenga nabonye babarimvye bahimbaza Imana impamvu nanje naciye numva umengo noja mu vyo guhimbaza Imana kwico gihe yo ndo nk'abaririmbyi baririmba indirimbo nyene zisi nanje nagusanga nabikoze kubera ko Imana yampaye abaririmbyi baririmba gospel impamvu nanje naciye nsanga nabigiyemo yego donc wagize bagenzi beza bakwinfluence mu bintu byo kuja mu vy'Imana yego biraryoshe don't barene kubaza ngo adolescence yameze gute mu grumba bari mu vy'Imana yego vraiment uhora kugushima Imana cyane ego murashima Imana avuga ati hari ibintu byinshi Imana yandinze uyu munsi bivanye nabo twari kumwe ico gihe mbonye uko bo bagiye nuko jewe nagena ibintu bitandukanye cyane donc uca usanga abantu uvuga ati Imana ndagushime ko ndinze ibintu byinshi cyane Imana ishimwe amen myaka yawe kubona ukorera Imana ni ikintu bimakije kandi courage merci nk'ubu donc rêve ufise ni yahe indoto zanye nuko nohimbaza Imana mu muhemu no mukuri kugira ngo fashe imitima myinshi itaramenya Kristo ishobore kumenya Imana biciye muri jewe iyo uriko urasega canke bon
Penda kivuge gute ni yahe verse ikunda kugufasha nihe verse ukunda muri bible Oh. ushaka kudusangiza usangize nakora gukurikirana ego Yohana igice ca 4 ku murongo wa 24 kumanuka aravuga ingene dukwiye guhimbaza Imana mu mpwemu no mu kuri ko igihe kirageze kandi kirashitse abahimbaza Imana bazohimbaza Imana mu mpwemu no mu kuri rero ico gihe carashitse ni kinyene nuko dukwiye guhimbaza Imana mu mpwemu no mu kuri kugira ukuri ni ijambo ry'Imana duhimbaza Imana biciye mu jambo ry'Imana apana uko twe tuvyumva canke ivyumviro vyacu duhimbaza Imana bivuye ibyina mu mitima yacu niryo jambo rikunda kumfasha nkumva nongeye kandi gukomera muri Kristo nkumva kandi nongeye guhimbaza Imana mu kuri ego ni kihe kintu umva wabwira abajeune bari muri age nk'iyo yiwawe parce que turabona ubunye abajeune bari mu byinshi bitandukanye si abajeune gusa twese twisanga turi ahantu turatwagwa n'ibintu byinshi ubuzima twe n'ubuzima twe nayo biriya wewe ni kihe kintu umva batekerera bari muri age nk'iyo yiwawe ikintu umva no babwira nuko borondera Imana ubu bigishoboka ko Imana tuyirondera kuko isi iriko irashira iherana n'ivyayo kandi igihe kirageze Kristo akaza gutora ishengero umugeni wayo rero babwira yuko bo kwegera Imana cane imitima yabo ishira ku Mana kuko hanze y'Imana nta buzima buriyo hari umubabaro gusa ikintu abonye shetani ahemba umubabaro ariko Kristo ahemba umunezero we bidashira rero bahamagarira cyane cyane gusenga no kurondera Imana gose muri bino bihe turimo ego umva kara umukobwa yuzuye mvuze yuzuye ijambo meshaza mutahura ibindi ni umukobwa yuzuye ijambo yuzuye mvuga gute bwita bw'Imana Deborah tugushimire murakoze kandi twizere ko nitwasaba guhamagara zasohoye ikintu gikaze ego twibutsa kandi Imana ntiyashobotse Imana idushoboje zogenda neza tutetse kudushoboza ego ndashobora gusaka turirimbiye Wese navyibagiye sinavyibagiye shaka kubera hari umuntu hajya ashobora kuvuga ati none shigikira umuntu sindamwumva ducishirize kugira ngo tumotive ariko nanjye usanga ndakozwe ko ndagufashije ndagusapoti nta kibazo karibu rero amaraso ya Yesu ntasigera ashira imbaraga oh amaraso ya Yesu ntasigera ashira imbaraga murakoze basha nuko mutari kumara abana bari inyuma ya kamera wujujwe urumva aka kanya gato gusa amaze ariko aragira ariko arahimbaza arahibongoza Deborah urabizi wazo kubizi kuririmba eko urabizi kubizi ndagerageza kwiko barimbye muti nta muri ntigeme akazi kuririmba umwe simbweze kuririmba ngo ndagerageza ngo ya ntavyonzi kubizi kuririmba impamvu mvuga uko ni kubera yuko hariho byinshi ntazi kandi nkeneye kumenya Jeko numva byose ubizi ahubwo nzoze unyigisha jenze zunyigisha wewe urumva wowe n'ibindi bintu jenze zunyigisha kuririmba ndumva ubizi wewe uri mukuru wanje none ukeneye kumenya iki cyane ko numva byose baje antwa maze kutwa muri commentaire mwamwumvise maze kutubwira ngene mwamwumvise umva akeneye kumenya iki je numva ataragiye mukeneye kumenya cyane numva urabizi kandi wuzuye ijambo none ndawuto subiza antuka mwamwumvise so mushigikire Deborah merci encore kandi bizogenda neza zoronka bagushigikira Imana kubera ko iragisha gushitsemo kandi tegerezwa kugishikana kure tu vois kandi ufise n'intumbero ufise intumbero nziza rero courage kamaze usengera n'abandi abandi bataramenya ibyo barimwo nabo donc bashobora ntibashobora kumenya kumeze mugabo bagere basi quand même ahandi hantu so tubashimire abakwa dukurikirana c'est Deborah twari turi kumwe umuririmbyi kazi yari mu ndirimbo mpimbaza Mana
nari kubabwira ngo mugende nta mpamvu uteye nta mpamvu dufite ukoresha ama platform donc ama YouTube wiki nabyo uragira nabyone sindabikora. okay mwitegure rero mu minsi iri imbere cyangwa mu mezi cyangwa ashaka kuba inyuma y'umwaka cyangwa isindi zovana Deborah mwitegure kuzomushigikira ku ma platform yeyo ashaka kuzokuba kifise IG cyangwa YouTube cyangwa Dad twitegure kuzomushigikira ariko kwa kiri moto akeneye gushigikirwa kandi bizogenda neza. Rakotse. So ciao ciao c'est Annie mwe muri kumwe twifuza kandi weekend nziza abari bataragira sabone mu bikore ndasuye kandi kubibibutsa muryoherwe mukomeze mudukurikirana ama like menshi umusharinge ku bagenzi banyu bumvirize zino mpano dutunze mu Burundi hari impano nyinshi zicaye ifako tuzivumbura vraiment hari impano nyinshi zicaye kandi dukeneye ko zigera kure quand même. Merci beaucoup turabakunda ciao ciao. Amaraso ya Yesu ntasigera ashira imbaraga. Oh, amaraso ya Yesu ntasigera ashira imbaraga. Murakoze.